Nongeye guha ikaze buri wese udahwema kudukurikira mu makuru yacu ya buri munsi tugutegurira ku muyoboro w'amakuru yizewe kandi agezweho. Ni ku itariki ya 31 ukwezi kwa karindwi 2021. Reka mbifurize kugira umunsi mwiza ndetse no kubifuriza kugira ibihe byiza kuri mwese mukomeje kudukurikira, mukomeze kwitwararika ndetse no kwirinda, ari nako mukomeza kubahiriza amategeko ndetse n'amabwiriza arebana n'uburyo bwo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Tujye kurebera hamwe amakuru agezweho muri aya masaha ndetse no kuri uyu umunsi. Ubuyobozi bw'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF rero ku nshuro yayo ya 9 bukaba bwasezeye ku mugaragaro abasirikare bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru ndetse n'abandi amasezerano yabo y'akazi yarageze ku musozo, nk'uko aya makuru dukesha inzego nkuru z'igisirikare cy'u Rwanda zikomeza kugenda zibigaruka. N'umuhango wabereye ku cicaro gikuru cya RDF kuri uyu 31 Nyakanga 2021, akaba ari umuhango kandi wayobowe na Minisitiri w'Umutekano Major General Albert Murasira mu izina rya Perezida wa Repubulika Paul Kagame, akaba n'umugabo w'ikirenga w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Ikindi kandi Major General Murasira yashimiye abasirikare bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru ubwitange bagaragaje, akazi bakoze ndetse n'umusanzu batanze mu kubaka igihugu. Agize ati rero nyuma y'uruhare rwanyu mu rugamba rwo kubohora igihugu, buri muntu rero ku giti cye ndetse no mu buryo bwa rusange mu nzego zitandukanye mwanatanze rero umusanzu mu bikorwa byo kugarura amahoro ku rwego mpuzamahanga. RDF kandi yagizemo uruhare kugeza na n'uyu munsi. Minisitiri w'Umutekano kandi yakomeje ashima umusanzu wabo mu kubaka igisirikare cy'umwuga muri RDF ndetse no mu zindi porogaramu ziteza imbere igihugu. Agize ati rero dufashe uyu mwanya ngo tubashimire uwo muhate mwagaragaje ndetse no gukunda igihugu. Wari uhagarariye rero abasirikare bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru akaba ari Retired Colonel John Karega, yavuze ko rero bagiye mu kiruhuko nk'abantu rero bashimye kubera ko rero imbaraga zabo mu rugamba rwo kubohora igihugu zitapfuye ubusa. Kandi yashimiye umukuru w'igihugu Perezida wa Repubulika akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda ku buyobozi bwe bwiza rero mu gihe cy'urugamba rwo kubohora u Rwanda mu myaka 30 kugeza rero uyu munsi, kandi yizeza ko bazakomeza kuba abizerwa ndetse no gukorera igihugu mu iterambere ryacu. Agize rero nubwo tugiye mu kiruhuko cy'izabukuru dufashe rero uyu mwanya ngo twizeze umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda n'ubuyobozi bwa RDF ko tuzakomeza gutanga umusanzu mu rugendo rwo kubohora igihugu cyacu, kandi ntituzatenguha abagenzi bacu mu iterambere ry'igihugu. Abagiye mu kiruhuko cy'izabukuru bahawe ibyemezo byishimwe rero nk'ikimenyetso cyo kuzirikana ibikorwa byabo muri RDF. Uyu muhango rero ukaba wanitabiriwe n'abandi bayobozi bakuru mu ngabo z'igihugu. Nta mubare rero wabagiye mu kiruhuko cy'izabukuru watangajwe, icyakora amakuru avuga ko rero yitabiriye rero abantu basaga 32 bahagarariye rero bagenzi babo, nk'uko aya makuru akomeje kugenda abigaruka. N'umuhango rero wabereye ku cicaro gikuru cy'ingabo z'u Rwanda ku Kimihurura, akaba ariho uyu muhango wabereye kuri tariki ya 31 Nyakanga 2021 rero, aho abo basirikare bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru basezewe rero ndetse banahabwa ishimwe rero ku birebana n'aba bagabo ku muhate ndetse n'umurava bagize rero mu bikorwa bitandukanye byo kubaka igihugu ndetse n'urukorwa byo kubohora igihugu, cyane cyane rero mu myaka 30 ishize ndetse kugeza na n'uyu munsi. Akaba rero ari ibikorwa byagiye bibaranga mu gihe rero cyo kubohora igihugu kuva mu mwaka w'1990 mu rugamba rwari rutoroshye kugeza na n'uyu munsi. Akaba ari bamwe rero bakomeje kugenda bagaragaza ko batewe ishema no kuba barakoreye igihugu, kandi bakagaragaza ko bishimiye kuba bari bayobowe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. Bakamushimira rero ubuyobozi bwe bwiza mu gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda. Reka rero natwe tubashimire, dushimire imirimo bakoze ndetse rero twizere ko bazakomeza gutanga umusanzu nk'uko nabo babyiyemereye ndetse bakanabyizeza umukuru w'igihugu mu gukomeza kubaka igihugu. Gukorera igihugu rero ntabwo birangirira mu kazi ndetse no mu nshingano no hanze rero n'inshingano, ushobora gukomeza gukorera igihugu ndetse no kwitanga mu bindi bikorwa bitandukanye bigamije iterambere ry'igihugu ndetse n'abenegihugu. Reka twumva n'amakuru agezweho. Urakoze Ignatius. Ejo ku munsi wa gatanu leta y'u Rwanda yahaye Burundi abagwanyi 19 bafashwe mu mwaka weze mu ntara yo mu manuko bw'u Rwanda ku rubibe n'u Burundi. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru ari mu Rwanda. Ni igikorwa cyabereye ku mupaka wa Gasenyi Nemba, ivyo bihugu bibiri bihana mu karere ka Bugesera ku ruhande rw'u Rwanda no mu ntara ya Kirundo ku ruhande rw'u Burundi. Muri ico gikorwa cyo guhanahana abagwanyi cabaye kuri uyu wa gatanu, u Rwanda rwari ruhagarariwe na Brigadier General Vincent Nyakarundi, umuyobozi ashinzwe iperereza mu gisirikare cy'u Rwanda, mu gihe u Burundi nabwo bwari bwaserukiwe na Colonel Ernest Musaba atwara iperereza mu gisirikare cy'u Burundi. Abo bagwanyi
19 b'abarundi bashikanywe ku mupaka baboshe amaboko n'amapingu. Bari bambaye neza impuzu zigizwe n'amapantaro n'amashati biboneka ko zimesuye neza, izindi nazo ari nshasha. Bose bari bambaye udufukamunwa two kwikingira ikiza c'umugera wa corona. Bake muri bo bari bafise amasakoshi biboneka ko yuzuye ibintu bigizwe n'impuzu zabo. Yamara igihe berekanwa mu kwezi kw'icumi umwaka uheze w'ibihumbi 2020, igisirikare c'u Rwanda kikavuga ko bafatiwe mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'amajepfo y'u Rwanda, bari bambaye ibikoti birebire n'imipira y'imbeho. Ico gihe bari bambaye ibirato vy'amazi bizwi nka botine, ico bikoze igihe baherezwa abategetsi ba gisirikare c'u Burundi ku mupaka. Bose bari bimosheje mu mutwe, abandi bafise udushatsi dukeya, bambaye ibirato vyiza biboneka ko ari bishasha nk'ivyo muri siporo bita souplesse. Uyu munsi ntibemerewe kugira ico bashikirije. Yamara igihe igisirikare c'u Rwanda cavuga ko cabafashe, bari biyemereye ko ari bamwe mu bagize umugwi Red Tabara kandi ko bagwanya leta y'u Burundi. Ijwi ry'Amerika ryarabigarutse ko Duhijambo Nkurunziza Egide yararongoye umugwi wabo, n'ubu yarimwo mu basubijwe mu Burundi. Tumaze mu kwezi kurenga turwanira gutaha Burundi, turwana n'igisirikare cy'u Burundi hamwe n'abafashanya nabo b'imbonera kure. Tukiraba mu mugongo wacu turanga igihugu cy'u Burundi, no twisanze mu mugongo wacu no hari ingabo z'u Rwanda. Tubona ngo mu mutego twagwaniye amashamba menshi, tumaze turwana muri ishamba rya Kabarore, ariko tutuka mu ishamba rya Muruta na za Musigati hirya muri Bubanza. Ingabo z'u Rwanda zashikirije Burundi abo bagwanyi biciye mu mugwi ujejwe kugenzura imipaka mu karere k'ibiyaga binini, mécanisme conjoint de vérification élargie de la conférence internationale sur la région de Grand Lac. Utwara uwo mugwi niho yarari cyo kimwe n'icegera c'umuyobozi mu ishami ry'umuryango mpuzamakungu gitaho abanyagihugu FINWAP mu Burundi, Richmond Tchemoko. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashimye ico gikorwa. Ku rubuga rwa Twitter yagize ati: mu nama narimwo ihuza abakuru b'ibihugu vyo mu karere ka Afrika yo hagati, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, nagarutse ku gikorwa c'iteka co gushima cakozwe n'u Rwanda rwaduhaye abagizi ba nabi 19 bahekuye abarundi mu buraruko bw'igihugu mu mwaka w'ibihumbi 2020. Perezida Ndayishimiye yongeye ati: ndateye intego u Rwanda ko goduha n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015 bagashigwa imbere y'ubutungane. Colonel Ernest Musaba atwara iperereza mu gisirikare c'u Burundi yakiriye abo bagwanyi, yashimiye u Rwanda nawe nyene, yijeje ko bazoshikanwa imbere y'ubutungane. Yabakiriye bafise n'ibigwanisho vyabo bafatanywe bigizwe n'inkoho, ibisasu ntezwantoke n'insase z'inkoho nyinshi. Umuyobozi ajejwe iperereza mu gisirikare c'u Rwanda Vincent Nyakarundi nawe yashimiye umugwi wa CIRGL wafashije kugira ngo abo bagwanyi bashikirizwe u Burundi. Yijeje ko u Rwanda ruzobandanya gukorana n'abandi mu guharanira umutekano mu karere k'ibiyaga binini. Kuri uyu wa kane umushikiranganje w'imigenderanire y'u Rwanda Dr Vincent Biruta yari yatangaje ko u Rwanda rugiye kubandanya guherekana utwigoro twiza two kunagura imigenderanire y'ibihugu byombi. The relationship with Burundi has been improving ati imigenderanire n'u Burundi iguma itera imbere ku munsi. Ubuheruka twarungitse intumwa muri ico gihugu, umushikiranganje wa mbere kubafasha guhimbaza isabukuru y'imyaka 59 iheze Burundi bwikukiye. Imbere yaho abategetsi batari bake barahuye, na jewe narabonanye na mugenzanje. N'ubu turabandanya kugira utwigoro tutari duke two kunagura umubano mwiza n'abategetsi ku rwego rwo hejuru. Turavugana, ego nivyo haraca intambwe zo gutera, ariko turabona ko ejo ari heza cane Burundi. So there's still some work to do, but there is some progress. Mu kwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2019 Uburundi nabwo bwari bwahaye u Rwanda abagwanye indwi b'abanyarwanda bari bafatiwe mu ntara ya Cibitoke mu Burundi ku rubibe n'u Rwanda. Pierre Claver Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Tugushimire Pierre Claver. Mubandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisi
yisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC kivuga ko abagore batwite ndetse na bonsa nabo bashobora gufata urukingo rwa COVID-19. Iki kigo kivuga ko abari muri icyo cyiciro bashobora kwibasirwa n'icyo cyorezo kuruta abandi bagore, kikabakangurira gufata urukingo. Kigali, Eric Bagiruwubusa. Mu bushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC kuva batangira gukingira icyorezo COVID-19 bugaragaza ko abagore batwite ndetse na bonsa bashobora gufata urukingo rw'icyorezo COVID-19 nihagira ingaruka bahura nazo. Ibi bisobanurwa na muganga Sabin Nsanzimana ukuriye ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC, avuga ko ubwirinzi bw'umubyeyi utwite bugirira akamaro n'umwana igihe ataravuka. Abagore batwite bimaze kugaragara ko bibasirwa na COVID-19 kurusha abadatwite igihe bahuye nayo. Dushishikariza rero ababyeyi batwite n'abaganga babakurikirana yuko bahabwa ayo mahirwe yo kuba hatanga urwo rukingo, turinda ubuzima bw'uwo mubyeyi, turinda n'ubuzima bw'uwo mwana, tunashingiye ko uru rukingo ntabwo ari urukingo rukoze muri virusi nzima ngo yatera uburwayi cyangwa yatera ikindi kibazo, ndetse nta nubwo ari urukingo rwinjira mu turemangingo umubyeyi aba asangiye n'umwana we. Abagore batwite n'abonsa baganiriye n'ijwi rya Amerika kuri iyi ngingo yo gufata urukingo bavuga ko bari basanzwe bafite amakuru ko batemerewe gufata urukingo kuko ngo byabagiraho ingaruka. Kuri aba babyeyi bitegura kubyara, aya makuru inzego z'ubuzima zatanze ngo ni ingenzi kuri bo. Bivuze ko leta yadutekerejeho igasanga ko tutagomba gusigara inyuma nk'abagore bari kororoka muri iyi minsi batwite, kugira ngo urwo rukingo rudufashe kwibungabunga ubwacu no kubungabunga umwana dufite mu nda. Rwose leta n'umubyeyi turayishimira ko yadutekerejeho kugira ngo ibashe kutwitaho ndetse n'abana baje gutwika. Nyine natwe urumva ni nk'aho tuba turi mu bwigunge bw'uko urwo rukingo tutabasha kurubona, ariko urumva tubashije kurubona byibuze byaba byiza kurushaho. None se ubwiye abandi bakingirwa kandi natwe mu kwandura urumva natwe turandura. Uyu mubyeyi wo mu mujyi wa Kigali agakomeza avuga ko igihe yamenya ko hari gahunda yo kubakingira icyorezo, kuri we inkoko yaba ariyo ngoma mbere y'uko abyara. Kuzinduka nkaba mu ba mbere kuko ntabwo icyo kintu kiza ntabwo cyancika cy'uko ngomba gukingira urwo rukingo kuko nari gikeneye cyane. Ahubwo nibazaga impamvu abagore batwite batari kugitekerezaho. Ni ikintu numvaga nibaza cyane, ngo n'abonsa batangira gukingira bavuga ko batazabakingira, ariko ubwo badutekerejeho ngomba kuzinduka aba mu ba mbere kandi bakangurira n'abandi batwite abonsa, tukagenda twese ntawe usigaye inyuma tugafata urwo rukingo kuko ni ingenzi. Muganga Nsanzimana ukuriye ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC anakangurira abagore bonsa ko nabo bemerewe gufata urukingo rw'icyorezo COVID-19 kuko birushaho kubarinda n'abana babo. Aba nabo muganga Nsanzimana avuga ko batakwiye kugira impungenge kuri uru rukingo. Ubushakashatsi bumaze gukorwa n'abakingiwe bonsa mu gihe tumaze cyose dutanga uru rukingo, biragaragara ko nta ngaruka uru rukingo rufite haba ku mubyeyi bonsa ndetse no ku mwana, ku buryo ahubwo ababyeyi bonsa urukingo rushobora kuba rwagira icyo rurinda umubyeyi ndetse rukagira n'icyo rurinda umwana we. Urukingo rero ku mubyeyi wonsa no ku mubyeyi utwite rushobora gutangwa kugira ngo hirindwe ibyago byaterwa n'iyi virusi ya COVID-19. Ni inkuru nziza ku bagore bonsa. Nabo bavuga ko ari umwanya mwiza wo gufata urukingo rwa COVID-19 mu mugambi wo kwirinda no kurinda abana babo. Uretse kumenya amakuru ko bemerewe kwikingiza icyorezo, nta kirenze kuri ibyo n'igihe bashobora kwikingiriza. Ariko twanabyumva twebwe turi kwibaza ngo ese natwe urukingo rwaboneka cyangwa ni ukwipimisha gusa icyavamo cyose twabyishimira kuko ntacyo leta yacu yadukorera igamije kuturoha. Njyewe kubyumva nimba hari inyigo yakozwe koko twizeraga dufite impungenge kandi bari gukingirwa twe nta rukingo, ariko mu gihe rwaba rubonetse ni icyifuzo cyiza rwose. Uretse kuba hatanzwe ubutumwa bukangurira abagore batwite n'abonsa ko nabo bakwihutira gufata inkingo z'icyorezo COVID-19, nta gahunda iratangazwa yo kubakingira nk'uko byagiye bibaho ku byiciro bitandukanye byabanje. Ijwi rya Amerika ntiryabasha
ntibabashije kumenya imibare ya nyayo y'abagore batwite n'abagore bonsa bakeneye kwikingiza icyorezo COVID-19. Imibare ya Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko kuva u Rwanda rwatangira gukingira iki cyorezo ababarirwa mu 400 bamaze gukingirwa COVID-19. Intego yari ukugeza mu mpera z'uyu mwaka w'2021 byibura 3.5 miliyoni by'abaturarwanda bamaze gukingirwa. Icyakora birasa n'ibigoranye kuko inkingo zikenewe n'abatari bake mu batuye isi. Ijwi ry'Amerika, i Kigali.